mwaramutse kandi abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose. Igituma ndabaramutse uku nuko hari abatubwira yuko badukurikira mu gatondo, hari abatubwira yuko badukurikira ku mugoroba. Nizere yuko meze neza aho muherereye hose. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana ishimwe cyane. Tongeye gutegwa iteka kandi turabahaye ikaze mu biganiro byacu na Nathalie, ni Olivier na Nathalie muri kumwe n'uyu munsi. Turi muri salo yacu, iminsi yose iyo turi ko turagira ibiganiro mumenye yuko tuba turi kumwe, turabatumira kandi aho muyutumviriza muri mu muduga natwe muradutumira, muri mu nzu zanyu muba mudutumiye, ni ibintu biduhezagira, ni ukuri Imana ihabwa icubahiro. Rero tugomba kubandanya ariko nagomba kubibutsa yuko abo babifuza ibiganiro twahereye ko cyane cyane nko ku matamperama cyangwa ku byerekeranye n'ubugaragwa, les langages d'amour, mu byerekeranye n'ingo cyangwa mu migenderanire y'iminsi yose, murashobora kubisanga kuri chaîne yacu ya YouTube yitwa Baho podcast. Hama ivyo vyose mukabironka. Tugomba kubibutsa kwiyabonesha, hama mushobore no kubipartaja, kumbure nimba biriko birabafasha. Nta wuzi hari gusanga muri yo click, muri yo cercle y'abagenzi bawe hari abandi nabo bashobora gufashwa navyo. Mu mwanya nyuma y'izi zinyigisho hariyo intahe muza gukurikira ya mwene data nabe wagiye ejo. Ni mwene data novuga yahuye n'ubuzima bugoye, abura umwana wiwe, abura n'umugabo. Yaratuguruye umutima, aradushingira intahe bihwanye n'izi nyigisho turi tumaze iminsi turiko turavuga ku vyerekeranye n'abantu barera abana bari bonyene. Ndizera yuko iza kubahezagira kandi iza kubafasha. Hama nagomba guha ikaze umufasha wanje Nathalie, nawe abaramutse. Ndabaramukije mwese, nukuri nkuko rivyaje kubivuga biraturyohera cyane kuko turazi yuko benshi batwumviriza kandi badukurikirana. Hari n'abatwandikira, baturungikira ama audio, badushingira intahe nk'uwo muza kumva, batubaza ibibazo. Nukuri biraturyohera kandi Imana ihabwa icubahiro. Twongeye kubahimiriza ababishoboye, iyo muri baronsa akanya mudusengere, muturemeshe, mutuvyure vraiment mu mpemu kandi munasengere n'abandi bose. Rero nashaka uno musi tubandanye kuri ca kintu twako turavuga co kumenya ico turi, l'identité. Nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane kuko hari ibintu byinshi dukora twihenda, tugakora ibintu dutangaza abandi canke naho twibeshe. Rero nkuko twabivuze, burya identité ni ikintu kidahinduka, ni ikintu ca kindi nyene. Uvuka kuri inosi uri mwene umuntu, umugabo n'umugore, ukaba wavukiye itariki rinaka, wavukiye mu gihugu kinaka, kituma uronka ubwene gihugu bw'ico gihugu nyene. Rero muri Kristo Yesu turafise ukuvuka ubugira kabiri, bituma tumenya yuko data ari mwijuru ari watwitaho, kandi tufise constitution y'ijuru ari bibiri ibitwibutsa, ama promesse ari mwijambo ry'Imana atwibutsa ico turi. Haba nkuko twabivuze, niyo tuko turasaba dusaba kugira twibutswe. Mana ndagusavye nk'ubwenge bwo kwibuka ico ndi vy'ukuri, nkoreshe Mana abone profite vraiment ivyo wambwiye mwijambo, mbeho mu majambo make. Rero twaravuze yuko hari iyo utaratahura ico kintu, iyo uva ntumenya niyo uja, n'abarundi barayamaze. Kandi iyo utazi iyo uva bituma cyangwa utazi n'icuri, bituma ico ukora mu buzima ubeshwaho bambe kiba motive niki, swate n'ubwoba canke n'igituma cyo kuba ikintu, l'envie de devenir, kwifuza gucika ikintu cyangwa gucika umuntu kanaka. Rero twaravuze yuko hariho ubwoba bwo gutakaza iyo identité. Ugasanga hari abatangwe kuja mu kunyura umubwi kuko batinya gutakaza ubugenzi bw'abantu canke imigenderanire n'abantu canke ubusabane n'abantu. Twarababwiye ko c'est vrai, abasanga bari dans ce domaine-là, n'aba phlegmatique bashobora kujaho uruzi rutemvye, ariko ba melancholique gatoye bararindwa muri iyo domaine kuko temperament yabo, ariko ntibisigura ko batama influence, badafata aussi les mauvaises décisions kuko barakeneye nabone kuba appartenant en groupe. Rero twaravuze yuko hari abakobwa benshi bemeye kuryamana n'abantu canke abahungu bemeye kuryamana n'abakobwa juste kugira bamere nk'abandi, parce que prouver yuko quand même yakuze azi ibintu. Canke abantu bagatanga igiturire kugira ashobore kuguma, canke umuntu akaja muri eglise mu ntumbero mbi. Umuntu ashobora kuja muri eglise kubera intumbero itariyo, kuko atinya yuko bamucira urubanza, bamuca
naho aba afise impamvu zotumye yicara akaruhuka ugasanga arafise umutima uhahamutse. Donc Olivier woduha andi ma exemple yodufasha gutahura ubwo bwoba kenshi iyo tutatahuye ico turi bituma dukora amakosa. iyi suje ndayikunda rwose kuko niyo yerekana mbega ni igiki kikumutiva, kuko wibuke yuko motivasiyo yawe igaragaza uruhara cyangwa urugezo purito ugezemwo mu gutahura icuri. kuko mwibuke yuko Yesu yaje kugira ngo intama zironke ubugingo ziburonke busagutse. hama ijambo ry'Imana rikatubwira kandi ngo muzomenya ukuri kuzobaha kwidegemvya. duhereye no kuri ya matamperama. mbega umukorerike atinya iki? ubwoba bwa mbere afise ni uguperda controle. ariko iyo tubivuze mu buryo ukonye burashe buri generale ngo atinya guperda controle, au fond ni kubera ko atinya guperda controle. umukorerike yiyumvira ni kubera ko muri iyi situation ntinya guperda controle. ugiye kuraba umumelankolike nawe afise ubwoba bw'iki? afise ubwoba bwambara. urumva? aratinya kuba ambarase. me au fond ni igiki kiri ngaho gituma atinya kuba ambarase? umusange atinya iki? atinya kuba desapprouvé, atinya kutemegwa, atinya kutakigwa, kutemegwa. urumva? kudakundwa. mu yandi majambo ni kubera iki atinya kudakundwa? hamugiye kureba umuflegmatike atinya la confrontation. mbega ni kubera iki atinya la confrontation? ivyo ni ibintu umuntu agerageje kwiyumvira, ni uko usanga identite yiwe uko ayibona, yumva yuko ari umugabo, yumva ko ari umugore, yumva ko ari umuntu ametrize ameze neza iyo umukorerike ametrije. urumva? iyo umusange yahimbaye yaryoheye abantu, yabwiye abantu bamubwiye bati waduhimbaye, waduhezagiye, wabigize neza, yumva yuko abaye umuntu. urumva? umuflegmatike iyo yakoze ibintu mu mategeko yumva yuko yabaye umuntu ari yakompli. umuflegmatike nawe iyo ata confrontation yabaye yumva yabaye umuntu ari yepano. ariko Yesu yavuze ngo iki? Yesu yavuze ati ntimutinye uwo wese ashobora kubatwara ibintu byose bifadika. Yesu agomba kudushikana mu rugezo natari aho uba hatabwoba bwo guperda. kandi no mu ntambara iyo bariko baravuga bati enemy wa mbere ateye ubwoba ni umuntu atagitinya gupfa. iyo umuntu ageze kuri nivo ivuga ngo je n'ai plus rien à perdre, ntacyo nkifise ntakaza, uwo muntu ngo ni umuntu ateye ubwoba. ndibuka n'umuntu mu gitabo l'art de la guerre, ni umuntu yigeze kwandika no mu general akomeye yatwaye intsinzi nyinshi, ariko aravuga ati kimwe muri strategie yakoresha bagiye gutera igisagara, ugasanga murazi yuko bagerageza kwasiyeja la ville, bakagikikuza bakakigota. donc aravuga ati ikintu yabonye comme strategie ikomeye nuko iyo bagose igisagara bariko baragitera ntibahe voie de sortie, ngo basige novuga icanzo umwasi bariko baragwana ashobora gucamo. yavuze ati c'est très dangereux, kuko umuntu yamaze kumva yuko atayandi mahirwe atakundi yobikora, apfuye atakundi, muri we arapwiza ngo energy na force maze kumunesha bikagora. ariko iyo yumva yuko afise icanzo, donc hari yindi afise iyindi option ashobora guhunga, c'est facile yuko aca bivamo kwiyumvira kwiproteja no kugwana jusqu'à la mort. Yesu rero agomba kudushikana mu buzima aho ataco tugitinya ko satani hari icyo adutwara. amen. donc iyo rero turiko turavuga l'envie de devenir cyangwa la peur de ne pas être cyangwa de perdre, aho rero novuga ikintu gikomeye cyane satani arakora. aho rero niho nk'uko ndavuga satani agerageza kugira ngo akwake cyangwa agutere ubwoba, kuko arazi tanke hari ikintu kibundiye ko nk'aho umenga uratinya kugitakaza. arumva ni point faible yawe,
nicyo gituma Yesu yigeze kuvuga ngo uwo wese azorondera gukiza ubuzima bwiwe azobutakaza, ariko uzobutakaza ku bwanje no ku bw'ubutumwa bwiza uwo ni we azoshobora kubuganya. naho rero nicyo gituma nagomba kubabwira Yesu ariko aravuga ngo ugomba kunkurikira niyihebe ibyo byose bimuteye ubwoba, niyihebe guheba ubuzima bwawe, kuko kenshi iyo tuje kwa Yesu umenga ni ibintu tuje kongera ku byo twari dufise. umve, ubuzima bwa Yesu, ubuzima bwo gukurikira Yesu ni ubuzima bwo kwiheba, kandi iyo wihebye c'est là où tu commences réellement à découvrir qui tu es. none mu majambo make ntabwo ntiyo bari gusubira kwa Yesu kugira aho definisiyo asubira atange definisiyo nshasha y'ubuzima kugira turekure icyo twibaza ko ari ubuzima, kuko nibaza yuko Yesu ntiyovuga ngo nitwatakaza ubuzima bwacu cyangwa nicyo twizera ko ari identité, aricyo twibaza ko ari cyo kizima, aricyo twize, aricyo twabonye. niyo ngorane rero ndibaza tugira mu kugira ukwizera, kurekura icyo twize, icyo twabonye, icyo twakabakabaye, icyo twubakiye ko ukakirekura ukacuza kwakira icyo Yesu abwira. nibaza ko ariyo ntambara peut-être aussi aho Yesu adusaba mfite gutakaza icyo twibaza ko turi kugira twakire by'ukuri cyane. erega ibyo uvuze ni ibyo nyine, kuko ibyo agomba yuko dutakaza nibyo ba sogokuru batuzaniye Adamu na Eva. mwibuke Adamu na Eva Imana yarabaremye, musomye mu itanguriro kuva mu kigabane cya mbere gushyira mu kigabane cya gatatu. ibyo ndiko ndavuga niho ndabirezuma. Bibiliya iratwereka yuko Imana yararemye ibi byose tubona, irarema isi, irarema ibirere, irarema ibiyaga, irarema amafi, inyoni, ibiti, izuba, ukwezi, hama mu nyuma ikirema umwana w'umuntu, mu nyuma ifata igufa ryo mu rubavu imuremera umugore, hama irababwira ngo ba cultivateur, hama Satani ngo araza yambaye ishusho sur la forme d'un serpent, hama acarabwira Eve, aramubwira ati ngo amwereka cya cyamwa ngo mbona ngo ni cyiza. bavuga ngo yari cyamwa cyo kumenya ikibi n'icyiza, dore connaissance. mu nyuma Bibiliya iratubwira ngo umugore ngo akiravye, Satani amaze kubimubwira yamubwiye ngo niwakirya ngo vous serez comme Dieu. urumva ngo nimwakirya ngo muzomera nkayo. hama Bibiliya iravuga ngo umugore akiravye, Eva akiravye ngo abona ngo ni cyiza cyane, gisa neza, kirapetison, kimeze neza. hama ngo arakirya ngo gihako n'umugabo wiwe. mu mwanya mutoyi baca biranda konte ko bambaye ubusa, baca bagira ubwoba. urumva uwo mwanya baje kwiranda konte ko bambaye ubusa, nuvuga ni nkayo virusi yacica muri humanite yose. ivyo dukora uyu munsi vyose ni ukugerageza kwambara, ni ukugerageza kwisubiza ko agashambara par tous les moyens. nicyo gituma rero Yesu ariko aravuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe. ufite mumaze imyaka mugerageza kwiyambika ku gashambara, mumaze imyaka mugerageza kwifukafuka, hari ibintu byinshi mwishize ko, hari amamasike ari mu kubaturagaza. nimuze kuri jewe ndabaha le vrai repos, nije nshobora kubambika. ndakundana cyane turashobora gusoma ikigabane cya gatatu cyo muri Apocalypse, ibyahishuriye Yohana. aha turabona ni ijambo dusanga ibyahishuriye Yohana ikigabane cya gatatu, duhereye ku murongo wa 14 ngo icyete cyandikiwe ishengero ry'Ilawodikiya, ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ilawodikiya utuwiyita amen, icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ibyaremwe n'Imana. aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe by'uko udakonje cyangwa ntubire, icyo mugakonja cyangwa ukabira. nuko rero kuko urakazuyaze udakonje ntubire ngira nkudahwe, kuko uvuga uti ndumukire ndatunze. mwumve ngaha uvuga ngo ndumukire ndatunze kandi ntacyo nkenye, ariko ntumenye yuko ari wowe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. urumva ahanye turabona kandi mwibuke Eglise de Laodicée ntibavuga yuko yarabapagani b'Ilawodikiya, c'est l'église de Laodicée, ishengero ry'Ilawodikiya.
araryandikira akaribwira ngo wibwira ngo uratunze, wibwira ngo urikwiye. Mbega bisigura iki? n'abakirisitu bumva yuko bikwiye de par leurs œuvres cyangwa n'ibindi bitandukanye, bumva yuko bikwiye. nicyo gituma nagomba kubabwira, kimwe mu gutangura kudekuvura identite yanyu ni igihe utahura yuko utikwiye. amen. ahamba akaca avuga ngo umve ndakugirira inama, ungure kw'inzahabu yakuweho inkamba n'umuriro, yabaye purifiye par le feu, ubone kuba umutunzi. ungure ko n'impuzu zera ubone kwambara, isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. ndibuka abafarisayo babwira Yesu ngo ibyo uri kuravuga ngo vy'impumyi, ngo none natwe dushyize muri lisite y'impumyi. aca aravuga ngo iyo aba muri impumyi nta kibazo muba mufise, ngo uburerike ingorane ni uko muri impumyi ndiko ndaparafraza, mutanareyariza yuko muri impumyi, ngo nicyo gituma ubuhumyi bwanyu bugumaho. urumva? donc aha rero akaca avuga ngo abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira. ni uko gira umwete wihane. kwihana bisigura iki? guhindura uburyo wiyumvira, kugira demituru ukava mu nzira wari urimo. mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanjye akugura urugi ndinjira iwe dusangire. imana ishimwe cyane. aha rero turabona rero iki jambo ry'Imana ririko riratubwira. ijambo ry'Imana riratweretse yuko donc Adamu na Eva bariye kuri ico camwa kuko bibaza yuko bagira bacike. il voulait devenir, bagomba gucika. n'uyu munsi iyo strategie iracariho. satani aracashishota mu matwi y'abantu benshi, y compris n'abana b'Imana. niwaronka iki, niwakora iki, tu vas devenir. usanga rero abantu benshi baruhiyaho. muri iyo zikurikira tuzotanga uturorero dutandukanye tw'ibyo abantu bagerageza gukora pour devenir, cyangwa ibyo abantu bagerageza gushyira mu kibanza kugira ngo bevite la peur de ne pas être. sinzi icyo nataliyo uvuga arangiza. no nibaza ko turozonka akanya karambuye gukurikira kuko ntitwashaka gufata audio ibe ndende, ariko no gutahura yuko burya iyo umuntu yaguye nk'irya image Olivier yavuze muri Genèse itanguriro twama turikoresha, ariko twoca tugaruka kuri ryaja muri biri Abikorinto bambere igice ca 18 ati car la parole de la croix ou la parole de Dieu est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. hari ubwenge twibaza ko twarahuye mu isi Imana yaba ishaka kudetwiza kugira dushobore kuronka ubwenge bw'ukuri ari we Yesu niwe notre sagesse. nico gituma iki kintu cyose yansamaye yose canke ibi biganiro tuzogira kuri identité tugaruka kuri Yesu kuko muri we ntiharimo byose, nta handi. en fait ni ngukuvuga uti niwo mutima wacu. iyo umutima udahari umubiri ntukora. rero kenshi twaratubiye, twaratakaje intumbero, twaracumuye. nico bisigura gucumura. gucumura ni ça veut dire rater la cible. rero no guhusha intumbero. iyo uhushije intumbero ari we Kristo Yesu, forcément uratakaza identité. bisigura ko ucutangura kuyironderera ahariho hose. ni nk'abantu bakomeretse bagize ingorane, buryo uragerageza kwivura. ucugerageza kwivura rero utari umuganga wivura kutariko. usanga ama reaction se tugira agishwa ubwoko tukibaza ngo tugira dupfe ntitutaronka iki, tugira duhwere ntitutagira gutya, tugira dupfe ntitutacika iki. donc umenga l'anéantissement est là kuko twatakaje imigenderanire n'Imana. ugarutse mu migenderanire y'Imana niho wisanga ahubwo utangwe kuba umuntu non seulement mu buryo bw'imhemu ariko no mu buryo bw'umushaha. rero Imana ibahezagire, tuzosubira ubukurikira. mugire umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho muri.